Turabaramukije kaze mu kiganiro cacu yuno. Uno munsi tubayagira kuvyerekeye kanseri yo mw'ibere. Kanseri yo mw'ibere ntitora, ifata bose baba abagabo canke abagore. Abatumire bacu nuwigeze kurwara iyo ndwara hamwe na muganga. Duhere kuri muganga atwiganire. Mbega iyo bavuze kanseri baba bashatse kuvuga iki neza na neza? Bavuga ko umurwayi afise kanseri y'ibere iyo bapimye bagasanga mw'ibere hari utunyabugingo tudasa n'utunyabugingo dusanzwe turi mw'ibere. Twa tunyabugingo tudasanzwe tugaca tugwirirana gusumvya uko vyategerezwa. Indwara ya kanseri ni indwara ikura buke buke. Rimwe na rimwe umurwayi arashobora kubona ibimenyetso akavyirengagiza. Mbega nibihe bimenyetso nyezina vyerekana kanseri yo mw'ibere? Igiki cotuma umurwayi yitura abaganga? Urumva ngene nabimenye nuko nikozeko, hanyuma narimenyereye kuza ndikorako rimwe na rimwe, hanyuma nce ndumva akabuye gatoyi cane ndashobora gufata ngo n'akantu mugabo ndakumva, hanyuma ndakamenya nk'utagafashe au sérieux. Hanyuma rero mu nyuma ndasubira ndakumviriza kandi nk'ukwezi guheze, hama nca ndavuga ngo nzogenda kwa muganga. Kumenya ko urwaye iyo ndwara bishobora kugira ingaruka ku murwayi, ku muryango, ndetse no mu kibano, na cane cane kuvyerekeye kazoza. Ni gute umurwayi yokwakira iyo nkuru itari nziza? Bwa mbere babimbwiye umwanya utameze neza cane. Umwanya utameze neza, sinari ndabiteguriye, ntibampamagaye ngo kwa muganga, musanze niyo nzira yo kubwira umuntu, mugabo basanze batevye kubimbarira. Hama nca ndonka telefone y'umu docteur wanje, ndiko nditegura nje ahantu ku kagoroba, umva amasaha atariyo, hanyuma ndavyumvise, nkumva umuntu akubwira ku telefone finalement twasanze ufise kanseri. Ico nagize naciye mpema, ndahema tekana, hama ndamubwira none mwasanze ari tumeur, mwasanze ari non ni cancer, hanyuma ama information yandi uzobamenya kwa muganga. Hama njama nivyo. Kenshi abagwayi ba kanseri baraja kwivuza hanze y'igihugu, ariko hari n'ubuvuzi busanzwe buboneka hano iwacu. Muganga, ni gute bavura iyo ndwara hano? Nubuhe buvuzi baja kurondera hanze? Ubwa mbere na mbere hano mu Burundi turafise ibipimo vyemeza ko umurwayi afise kanseri y'ibere vy'ukuri, hama bagapima urugezo kanseri y'ibere igezeko. Iyo basanze kanseri y'ibere itaratera imbere barashobora kubaga umurwayi. Ariko hari ubundi buryo buhanitse ari ubwo guturira kanseri iyo basanze iyo kanseri y'ibere igeze kure. Hano mu Burundi hari ibigo biriko biravuka bishobora gukoresha ubwo buryo bwo guturira kanseri y'ibere arivyo bita chimiothérapie, ariko iyo basanze batabishoboye kubera ariho bagitangura, niho umurwayi bisaba ko bamurungika hanze aho ubwo buryo bwa chimiothérapie buhanitse kandi bumaze kwisununura gusumba hano mu Burundi. Indwara ya kanseri irateye ubwoba, kandi uko hahera igihe kinini umuntu ativuje niko igora kuvura. Mbega hoba hari uburyo bwo kwikingira? Hoba hari uburyo bwo gushobora kubona ibimenyetso vy'iyo ndwara hakiri kare? Mu vyigwa vyakozwe n'abanonosora ivyerekeye kanseri y'ibere, birerekana ko ku bantu benshi banduye kanseri y'ibere usanga badatora icabitumye kigaragara, ariko hari ivyo umuntu ashobora kuba afise canke umuntu ashobora gukora bituma agwiza amahirwe yo kwandura kanseri y'ibere. Muri ivyo hari ivyo umuntu ashobora kwikingira, hari n'ivyo umuntu adashobora kwikingira. Mu vyo umuntu adashobora kwikingira hariho imyaka. Biraboneka ko iyo umuntu arenza imyaka 50 afise amahirwe menshi yo kwandura kanseri y'ibere. Iyo afise mu muryango umuntu yoba yarigeze kurwara kanseri y'ibere, nawe nyene aba afise amahirwe yo kwandura kanseri y'ibere. Hari n'igihe
umukenyezi ashobora kuba atigeze asama inda canke naho inda ya mbere akayisama amaze kurenza imyaka 30, aho aba afise amahirwe yo kwandura kanseri y'ibere. Hari naho ashobora kuba yarigeze kurwara izindi kanseri atari kanseri y'ibere, naho nyene bigwiza amahirwe yo kwandura kanseri y'ibere. Hari ivyo umuntu ashobora kwikingira, ari byo ibiro vyinshi umuntu ashobora kugabanya, hariho kunywa itabi, kunywa inzoga canke naho kutamenyereza umubiri dukoresheje mwe bita exercice physique. Naho biruko ubugwaye indwara ya kanseri ubuzima bwiwe ntibuba buhagaze. Umupfasoni ahejeje kutuyagira inyuma yaho bamutoreye ndetse bakamuvura indwara ya kanseri yarakize, arasubira kubandanya ubuzima bwiwe nkuko bisanzwe. Yarashinze ubwiwe, aribaruka ndetse akaba abayeho nk'abandi bose. Dufashe ko yo ari ibere ndaberetse muryamye, ufata izi ntoke izi ukaje utangura gukorako ngaha, zunguruka kaduga, hama yindi movement ukuduga gutya, ukorako ngaha, aha, manuka, usubira, ukumviza n'ukuri ko atakantu gatoya kabuye akanudire nakamwe kaba kari ngaho. Hanyuma ugeze ku imoko nayo nyene ugafyonda ukaraba ikivamo ko ari ibintu bisanzwe uri kuronsa, urazi ko bavamo amata, mugabo atari ivyo mu kumenya ko atakivamo ni kuraba naho nyene ko imoko itinjiyemo.